Mwaramutse neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu turayifuriza kumererwa neza muri kano gatondo ko kuri uyu wa gatanu kwigenekerezo y'14 ruhuma 2025 ndabaha ikaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza kuri nabonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabaha ikaze kuri mwebwe mwese mubana natwe gatanu kuri gatanu. Ndabaha ikaze kubumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubategurira aho twibanda kuri ko biravugwa mu mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi. Twibanda ko yari karavugwa mu Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino mu isi. Dore ingingo nkuru tugiye kugaruka cange turaza kwibandaho muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Abasirikare b'u Burundi barakomeje kujya mu kangaratete nk'uko amakuru yoma aradushikira. Ibingibi biraza gukwegera igihugu cy'u Burundi biye bidasanzwe mu nyuma y'iko abasesenguzi bamwe batajya umunwa mu kugaragaza ko iyi ngwano iriko irasatira ikibuga cy'indege cya Kavumu gicunzwe n'ibatayo zishika kuri 4 z'abarundi ndetse akiyongeraho na centre ya Bukavu n'ubundi bwabyo biraza guteza intogonda ziremereye cyane ndetse bikabishobora kuza gutuma abatari bakeya bashobora kuza kwisanga mu ngwano mu Burundi. Ni mu nyuma y'iko kandi Uburundi bukomeje kugira ruhara rutaziguye muri ino ngwano nk'uko biriko bigaragara mu nyuma y'uko Uburundi bukomeje kwifashishwa na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'ibihugu byo muri Afrika y'Epfo nk'uko byoma bigaragara mu nyuma yo kugira ngo bakomeje gufatikanya mu bikorwa bigendanye no guhangana n'umuhari wa M23. Hari tangazo herutse gushigwa ahabona n'ubuyobozi bw'intara Kivu y'Amajyepfo nyine mu rwego rw'igisirikare, maze barashimangira ko amapozisiyo yabo yose yoma ahagaze neza ndetse ibirindiro byabo byose bicungerewe neza, aho bahamya yuko atamuntu numwe azoca arabasubiza inyuma. Abarundi bose barafise ubwoba ndetse n'umutima uhagaze mu nyuma y'iko ingwano zishobora kuza kwadukira igice gisanzwe kirakoreramwo abarundi ndetse abatari bakeya bakaba batajya umunwa mu kugaragaza neza y'iko abarundi bashobora kwisanga mu yindi ndambara, mu yindi ngwano iteye ubwoba nk'uko biriko bigaragara. Amakuru akomeza kugenda atugeraho rero muri uno mwanya akaba agaragaza ko leta y'u Burundi yaba ikomeje kwakira abasoda bagiye batandukanye mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba nyine bakwifashishwa muri urugamba rukomeye cyane, urugamba twavuga ko rugiye gutangura. Ku munsi w'ejo umwari wa MTC warasohoye amatangazo ushimangira yuko nyine waronse amakuru agendanye n'ibikorwa bimwe na bimwe bigendanye no kuba rero hariko harifashishwa indege za Sukhoi 25 mu rwego rwo kugira ngo nyine iyo Sukhoi ibashe kuba yoza kwifatikanya n'abandi basirikare mu gutanga umusada ndetse n'umusanzu muri urugamba. Gushika no mwanya ingabo z'u Burundi benshi baremeza ko zishobora kongera guhura nibyo zahuye nabyo rero mu misi iheze ubwo zogwaniraga muri Ngungu. Muri cyo kiganiro turagaruka kandi ku ruhara rw'u Burundi aho ikibuga cy'indege ca Bujumbura kitiriwe muriki Rwanda gishobora gutangura kwifashishwa mu rwego kugira ngo Republika Iharanira Rusange ya Kongo ndetse n'ingabo za Afrika y'Epfo batangure kuba bogaba ibitero bishasha muri za Bukavu nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Turagaruka kubishobora kuza gushikira Uburundi ndetse n'ingorane zishobora kuza gushikira Uburundi mu gihe batumenyesha ko mu bitaro bya gisirikare nga mu Kamenge mu gisagara ca Bujumbura huzuriranye inkomere z'abasoda b'abarundi ndetse akiyongeraho kandi kuba rero nyine hari n'ibiziga bimwe na bimwe aho leta y'u Burundi yaranze kuba yotangaza ibitigiri by'abasoda bariko barapfira muri iyo ngwano, cyane cyane aho bama baravuga yuko abasoda bashika muri 5 ibiziga bashika muri 5 bica birashingurwa buri munsi ngaha mwirimbi rusange i Burundi. Turagaruka kandi ku birego biremereye cyane bya MTC aho bahamya neza yuko indege ya Sukhoi 25 ihejeje nyine kurasa abasivile bashika kuri 10 abashika kuri 25 bakaba barakomeretse. Ni mu ngwano zabaye ku munsi w'ejo. Izo ngwano zarabaye mu nyuma y'uko umwari wa MTC erutse kwigarurira centre ya Karehe ni muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko byoma bigaragara. Ku ruhande rwa leta ya Kongo nubwo baremeye ibyavuye mu nama zarahuje imiryango ibihugu bihurikiye mu miryango ya Afrika y'Amajyepfo SADC ndetse na Afrika y'Iburasirazuba East African Community, Bwana Tshisekedi biragaragara yuko agikomeje umugambi wiwe wo gukomeza ingwano.
Zogenda bahaye ikaze niteka kane n'akanyamuneza kongera kubana namwe kuri no bonesha kure yacu ane yanyu ya Burundi News TV. Twongeye kubahereza ikaze kuba twumviriza muherereye mu Burundi, kuba twumviriza muherereye mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, abari mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi, abari igitega ku mugwa mukuru wa politike, abari mu bice bimwe na bimwe mwese reka tubahereze ikaze kandi twizere ko muri amahoro. Abari mu karere k'ibiyaga binini canke ibiyaga bigari, abari mu bihugu by'ababanye, ari mu gihugu cibanyi ca Tanzania, abari muri Kenya, abari muri Uganda, u Rwanda ndetse n'abari muri Congo Kinshasa no muri Congo Brazzaville kwa Denis Sassou Nguesso, abatwumviriza bari mu bihugu byo mu burengero bwa Afrika, muri Burkina Faso kwa Captain Ibrahim Traoré no mu bindi bihugu bimwe na bimwe birimo nka Mali, Niger ndetse na Nigeria, abari ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose turabahaye ikaze muno mwanya. Arugambirije ngaha ndagusabye byone kwanditse sabone kugira ushobora amakuru n'ibiganiro byacu, ubyone ko hirya gatoya ahari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira bace barakumenyesha yuko ibiganiro byacu bitanguye. Ikaze munyemera makuru tuyatangurire ngaha mu Burundi. Amakuru akomeje kugenda aravugwa ariko yace aragirwa ibanga mu buryo buremere cyane, nuko leta y'u Burundi yabihejeje kongera kwakira ibindi biziga by'abasoda bishika kuri 60 nkuko amakuru yoma aradushikira. Amakuru avuga yuko rero indege y'intambara ya Republika Iharanira Intwaro ya Kongo ihejeje guhagurukana ibiziga bishika kuri 60 by'abasoda b'Abarundi, aho yabihagurukanye ku kibuga k'indege cya Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo kuri kilometero nkeya nyine werekeza ku mugwa mukuru wa Bukavu nyine nkuko amakuru yama aradushikira. Amakuru yihuta cane adafise ivumbi twahejejwe kubwirwa n'umwe mu basanzwe barakorera kuri ico kibuga c'indege, nkuko amakuru yoma aradushikira aravuga yuko mu bisitaro by'u Burundi hakomeje kugenda haruzurirana n'inkomere ku rugero rudasanzwe nkuko amakuru yoma aradushikira. Ntacyo umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi Brigadier General Gaspard Baratuza yari yotangaza, ariko kandi amakuru dufise nuko nubundi mu bitaro hakomeje kugenda haruzurirana. Ibi bibaye gutyo mu nyuma y'uko Burundi bitangazwa neza yuko amapozisiyo yabo ari ari gucungera ikibuga k'indege ca Kavumu nkuko byoma birigaragara, ndetse mu minsi heze barahejeje gusubiza nyuma ibitero by'umwari wa MTSR. Nyuma yaho MTSR yarongeraga ibitero simusiga byo gufata centre ya Karehe n'ibindi bice bya Husi, ari nabyo byatumye rero hagwamo abasoda benshi b'Abarundi. Ni mu gihe kandi gushika uno mwanya Abarundi bariko barakora ibikorwa bigendanye no kurungika abandi basoda bamwe bamwe, aho batayo ziriko zirungikanya ubutitsa, ndetse bikaba binavugwa yuko kandi Uburundi ari bwo bukomeje kugenda bagaragara nk'inzira nziza nyine, inzira nziza kuri bwana Félix Tshisekedi Chilombo ndetse na President Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo. Abategetsi barasa naho nyine bariko bararonka akaryo keza ko kuronka ubutunzi muri Kongo. President Cyril Ramaphosa arongoye leta ya Pretoria muri Afrika y'Epfo arazwi nk'umwe mu bategetsi bazi gucuruza ibigendanye n'ubutare cyangwa se gushora imari mu bigendanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Bivugwa yuko rero yoba yarumvikanye na President Tshisekedi yuko yorongika abasoda maze nawe akamugabira ibirombe byo gucukuramo ubutare muri Republika Iharanira ya Kongo. Ibi nibyo bituma rero ararungika abasoda yemwe atamenyesheje inteko nshinga amateka n'abandi bayobozi bajejwe kumenya niba koko hari ibikorwa bigendanye n'ubutabazi canke kurungika abasoda bigiye kuba. Ibi byaje gutuma inteko nshinga amateka muri icyo gihugu yongera kotsa igitutu President Cyril Ramaphosa, ariko arasabwa ibisobanuro biremere cyane ku bigendanye n'ingabo akomeje kurungika, aho bivugwa yuko rero hari ingabo zimwe na zimwe zishika hagati y'amajana 7 n'amajana 8 yabaherutse kurungika cane mu mujyi wa Lubumbashi nkuko bigaragara. Ibi kandi biriko biravugwa mu nyuma yuko nyine hari izindi ndege zicika kuri zibiri zerutse kugwa ku kibuga mpuzamakungu k'indege cya Bujumbura kimwe rudende mu Burundi cyaritiriwe Melchior Ndadaye nkuko amakuru y'amaradushikira. Umwe mu ntwazangabo z'u Burundi yaravuze ati nibyo koko indege zibiri za gisirikare za Afrika y'Epfo zarashitse ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, zari zipakiye abasoda ba SADF, aho abo basoda bagomba kwinjirira nyine ngaha mu Gatumba bakinjirira muri Kivu y'Amajyepfo kugira bagiye
gutanga umusada ku bikorwa nyene bigendanye no kubohora ndetse no kugwana n'umuhari wa MT3. Yaranavuze yuko kandi zaranungikanyijwe nyine n'ibikoresho bimwe na bimwe bya gisoda, ndetse ibingibi bikaba biyongera ku bindi Uburundi buriko burazana bishobora kuza kwifashishwa muri no ngwano. Nimwumva mukuru w'igihugu cy'u Burundi Valentin Ndayishimiye adahengeshanya kuvuga yuko rero nyene hoba hariko harategurwa ingwano canga se haba hari ingwano iremere cyane muri bino bice nyene, ntabwo aba ari karabesha nta nubwo aba yihenda, arazi neza yuko iyo ngwano izaba, ndetse ariko aranayigiramo uruhara ruremere cyane nkuko bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira abivuga. Gushika no mwanya abatari bakeya ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko nyine ibikomeje kugenda bigaragara ubwabyo bikomeje kugenda biratera impungenge ziremere cyane. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda aratugeraho aravuga ko leta y'u Burundi ariko yabaye inzira nziza ndetse n'igikoresho kuri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'iki gice nyine cya Afrika y'Epfo mu rwego rwo kugira ngo bashe kurwana kuri Kivu y'Amajyepfo itari yofatwa. Ariko kandi umare wa MT3 aherutse guteguza utayimonwa agaragaza neza yuko igihe kigeze ngo tabare abanyagihugu muri Kivu y'Amajyepfo mu nyuma yuko nabo nyine baba bariko baragenda barahura n'ibibazo biremere cyane nkuko amakuru yoma aradushikira. Gushika no mwanya tugiye kurabara hamwe rero uburyo iki kibuga cy'indege aricyo kigiye kuba inzira nziza n'ubundi ku ruhande rwa Kongo ndetse na Afrika y'Epfo mu rwego rwo kugira ngo bashe kugwana kuri kino gihugu. N'ubundi turasubira muri kahise kacu byaragenze gute ngo ikibuga cy'indege cya Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo kiritirirwe Perezida Michel Micombero. Muri Munyonyo mu mwaka w'1965 Lieutenant General Joseph Desire Mobutu nyene yarafashe ubutegetsi muri RDC abanje gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Joseph Kasavubu. Mu mwaka ukurikiye muri Munyonyo mwaka w'1966 Perezida Mobutu kandi yarafashije Kapiteni Micombero gutembagaza ubutegetsi bw'ubwami ntare Charles Ndizeye mu 1967 nawe nyene Perezida Micombero yarafashije Perezida Mobutu rero kugwanya abaroberi bari barafashe igisagara ca Bukavu. Na Mobutu yarahavuye arafasha Micombero kugwanya abaroberi baba mayimayi Murere barateye Uburundi mu mwaka w'1972. Hagati yabo ba Perezida babiri nyene hari ubucuti budasanzwe ari nabwo busigura ingene mu mpera iyo 1939 Perezida Mobutu yise ikibuga c'indege cya Kavumu Airport Michel Micombero. Uburundi mu ngwano ya Bukavu guturuka mu 1937. Witegereje neza kahise ku Burundi ndetse na Kongo biraboneka yuko nyine ivyo bigo byari bisanzwe ari bunywanyi, ariko kugeza uno mwanya harajemo nyine ibigendanye n'amahera bikubitira kuba rero Uburundi buri mu bihe bidasanzwe bigendanye no kuba hari byinshi bikeneye cyane nk'amahera mvamakungu ndetse n'amadevize atari karaboneka, biratuma Uburundi burakomeza iyo ngwano. Mu 1937 hari umuroberi w'umubirigi yitwa Jean Ashkrame yarashoboye nyine gufata igisagara ca Bukavu kugira baterere icyo gisagara. Abasirikare ba Perezida Mobutu bategerezwa kuronka ikibuga c'indege bacako. Mu gihe c'intwaro rero y'ababirigi nta kibuga c'indege cari cyarubatswe i Bukavu. Ababirigi babona yuko nyine bidakenewe nyine kubera bari bafise ikindi kibuga c'indege ahitwa Kamembe ni mu gihugu c'u Rwanda n'intara ya Cangugu. Ubu ngo ni mu birengero bw'igihugu cy'ubanyi c'u Rwanda. Hagati ya Kamembe ndetse na Bukavu hari ibirometero 15 gusa. EDC iramaze kwikukira nyine abategetsi b'Kinshasa nyine baragumye baca Kamembe mu kuja i Bukavu. Aho mu 1967 abaroberi ba Josh Klame baramaze gufata Bukavu. Perezida Mobutu yarasabye Perezida Gregoire Kayibanda ngo indege y'ingwano nyine za EDC zigiye gutera i Bukavu zice rero Kamembe. Kayibanda yarabyanse. Mobutu yaraciye asaba Perezida Micombero ko indege ziwe zoca ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Micombero yarabyemeye yongera aranamuha rero ingabo zimufasha ingwano
Kavummo n'ubundi barayinesheje Josh Karame arahungira mu gihugu c'ubanyi c'u Rwanda. Inyuma y'intambara Perezida Mobutu rero yarabonye ko bikenewe rwose ko Bukavu ironka ikibuga c'indege cayo baca bacubaka Ikavumu nyine mu mpera z'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu n'icenda. No Perezida Mobutu yugurura ikibuga c'indege ca Kavumu aca acitirira Perezida Michel Micombero kubera ibyo yaramufashije mu ntambara. Hari n'ibarabara ry'Kinshasa rero ryaritiriwe Perezida Michel Micombero nyine. Ikibuga c'indege cya Bujumbura kirashobora gusubira gukoreshwa nyine mu gutera Bukavu kuko byoma bigaragara mu gihe umara MTC waramaze kugenda wigarura icyo kibuga. Mu ntambara idasanzwe iri kirabera muri Sud Kivu, kibuga c'indege ca Kavumu kiragiramiwe. Abaroberi ba MTC barabandanya kwigarurira uturere twegereye ico kibuga c'indege. Muri kino gihe ikibuga c'indege cya Kavumu kiracunzwe n'amabatayo 4 canke batayo 4 z'abasoda b'u Burundi, no kuvuga hagati y'abasoda 2400 ndetse n'ibihumbi 3200. Ubwo bazoshobora ibyananiye abasoda ba Afrika y'Epfo ku kibuga cy'indege cya Goma mu ndwi zibiri ziheze. Aka nakabazo twoma turibaza no kwitega ko rero hano nyine hazoba intambara zikomeye cyane nyine, kuko rero airport ya Kavumu ifashwe ikibuga c'indege kizoba gisigaranye abasoda ba EDC bashobora gukoresha, kizoba kiba ici Bujumbura gusa. Hamwe Bukavu ndetse na Uvira azofatwa nk'uko rero Musenyeri Yoakimu ntaho ndereye aherutse kubitangaza ko rero bishoboka ibikoho nyine bikomakomeye cyane bya FARDC bizosubira mu Burundi. Indege z'intambara za FARDC zizotera ziva Bujumbura nk'uko byoma bigaragara. Hamwe hokoreshwa rero ikibuga c'indege ca Bujumbura mu gutera uturere twa MTC. Iki kintu rero kirashobora kuba kibi cyane kuko rero MTC nayo irashobora kuzokoresha kuzimya umucanwa anyine iyo uriko rero nyine urazana. Uko niko rero ya ntambara Perezida Evariste Ndayishimiye amaze imisi aravuga Uburundi bushobora gusanga bwayinjiyemwo ku buryo rero bweruye ku butaka bw'u Burundi. Kubw'ibyo rero birumvikana ko abasoda b'u Burundi baragiye gukora ibishoboka byose kugira ntibatakaze Kavumu nibatsindwa. Ikavumu rero n'igisagara ca Bukavu rero nta mwanya kizoba gisigaranye ngo kibe cyofatwa. Ibi bintu umuntu abirabye nyine uwo mengo kahise kariko rero karisubiriza. Itandukaniro rikomeye cyane nuko muri iyo myaka ingabo za Mobutu n'iza Micombero arizo rero zakubita abaroberi bakiruka. Ubu ngubu naho abaroberi nibo rero bariko barakubita abasirikare b'u Burundi n'abaredese nyine bakiruka, ibisagara bikaguma rero birafatwa. Ikindi cibi cane ni intambara y'ubu ni ibibazo by'amoko bivugwamo. Ibyo ni ibibazo rero birashobora gutoneka igikomere c'amacakubiri y'amoko mu Burundi nk'uko rero Musenyeri Yoakimu ntaho ndereye yarabivuze. Impanuro yiwe yoba abategetsi boshira imbere ibiganiro irakwiriye kuja imbere ibara ritari ryogwa. Kuko twama tubivuga ntituri rero abahinga bakahise, uwomenya amakuru rero asumbiriye yoca aratubwira. Gushika uno mwanya icyo twomenya nuko intambara ikomeje gukomera ndetse no gufata indi ntera. Iyi ntambara kandi ikomeje gufata indi ntera nk'uko n'amadara bivuga, mu gihe Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yama aravuga ndetse akaba ariko aranasaba yuko nyine akaba ariko aranasabwa ibisobanuro biremere cyane kubigendanye n'ibikomeje kugenda bigaragara canga ibikomeje kugenda birashika. Gushika no mwanya abatari bakeya ntibarya umunwa mu kugaragaza ndetse no kongera kwerekana uburakari burembere cyane kuri Pretoria mu nyuma y'uko Perezida Cyril Ramaphosa akomeje kotswa igitutu ku rugero rurembere cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Urugamba rwongeye gukomera nyine nga muri Kivu y'Amajyepfo mu gihe Perezida wa Afrika y'Epfo yaraherutse kuba yotangaza byinshi kubigendanye n'uburyo ingwano ishobora kuba yohagarara. Nyamara gushika uno mwanya abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda baragaragaza ndetse barerekana neza yuko izi ngabo za SADF mu gihe zo kongera gupfira nga muri kino gice ibintu bishobora kuba bizofata indi ntera. Abategetsi bagiye batandukanye ntibarya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko
yuko Perezida Cyril Ramaphosa ashobora kuza kweguzwa muri rusange. Mu kanya turagaruka kwitangazo ryashyizwe habona n'umubare wa MTSR aho wama uri kurasaba yuko nyine ibigendanye n'ibitero byohagarara cyane cyane ibitero biriko birifashishwamo indege kuko amakuru akomeza kugenda arabivuga canke nkuko amakuru akomeza kugenda atugira bivuga gushika uno mwanya ibintu birakomeje gukomera ndetse no gufata indi ntera abatari bakeya batagiye umunwa mu kugaragaza neza yuko nyine ibintu biriko birakomera ndetse biranafata indi ntera. Mwitangazo gato rero umuhari wa MTSR waje kugenda urashira ahabona baje kugaragaza ko indege ya Sukhoi 25 yongeye kugaba ibitero biremere cyane n'ibitero yaje kugaba ndetse ibyo bitero bikaba byaje gutuma abatari bakeya baza kwasiga ubuzima. Uyu muhari wa MTSR uragiriza igisoda ca Kongo rero n'abagifasha kugaba ibitero biremere cyane aho byahitanye abasivile bashika mu 10 n'abarugwa muri 25 bakaba baje gukomereka. Nibyabereye muri karehe nkuko byoma biragaragara mu nyuma y'iko rero iyi centre ya karehe yarukaga gufatwa n'umubare wa MTSR nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira akaba agaragaza neza yuko uyu mwari wa MTSR ushaka kuza gutanguza ibitero byo kwihorera ku rugero rudasanzwe nkuko biriko biragaragara. Abatari bakeya baremeza ndetse bakanagaragaza neza yuko ingwano zishobora gukomeza gufata indi ntera abatari bakeya bashobora gukomeza guhindura ibintu nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Gushika uno mwanya abatari bakeya bakaba bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza ingene ibintu bikomeza kugenda birafata indi ntera nkuko amakuru yoma aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Tugaruke mu kanya turabiramwe ibindi bikomeje kugenda biravugwa.